mu gice c'icenda cateranye yarite ijana kwijana abarundi Nd'Umu DG. Ubu rero muri kino gice abamanuro babo babaye igikorwa co gukorera mu mashiramwe yabo bwite baje gushira mu ngiro ivyo bize mu rugendo rwose bagize. Nukuri biraryosha no hantu. Uyu musi rero bagiye gukorera ku bintu bine gusa, ndasubiramwo unyumvirize neza unahure neza ibintu bine gusa. Icambere ibidandazwa vyabo canke service zabo, ubwa kabiri ibiciro, ubwa gatatu ikibanza bakoreramwo, ubwa kane ingene rero babimenyekanisha. Reka duhere Bujumbura turi kumwe na Generoza arimo ikizinu hamwe na Bora yorora inkwavu. Reka duhere kwa Generoza, akazi karatanguye, twagiye Generoza. Jewe ngaha niho sanzwe ngwiriza imigina, niho sanzwe ndayihingurira, hama navuga ati n'abakozi dusanzwe dufashanya. Aha bariko baratsindagira bafashe sibisra baravanga bure bariko barayishira mu mashashi. Reka kandi dusimire kwa Bora naho yarirutse nagufyina nihiganwa ibintu birakomeye hano hantu. Sawa mari wangiye surprise, mari waje niteguye ariko bure nambaye izakazi musawa. Ama rero tugende amande ndabasigurire benda bereke na produit mfise hama ibindi birakurikira. Kaze tugaruke kwa Generoza turabateje ikivi. Kundwi turashobora gusoroma gatatu mugabo bikavana n'imigina tuba dufise. Imigina tuba dufise nk'ubu dufise nk'imigina 500, dushobora guhusha nk'ibiro bishika 50. Yego kandi turabisohora kuko abakiriya baramaze kukimenyera, usanga duhirwe tunahishije ni gitegwa caje kuba mu karere kagwiriyemwo abadivantiste basanzwe bafungura ibimera. Turacabandanya twagarutse kwa Bora nawe atwereka ingene akora. Ibidandazwa mfise muri barafamu hariho amaganga y'inkwavu, hariho inkwavu kuborozi no kubashaka inyama, zo zose ziraboneka. Uyu n'umwavu w'ikirundi uva mu nkwavu naho kabukoreshwa mu burimyi. Ndafise iyindi produit y'ibirato, ndakora ibirato mu nshato z'inkwavu. Inkwavu zabazwe irushato turarukora neza hama ku buryo ruzovamwo ikirato. Ibirato rero ndabikoreshereza i Bujumbura mu Bwiza. Ikiro kumwe netukidandaza sakidandaza 5,000. Uyu mugina wanje uje nka kubungurira uri ngaha atari kizino ndaguha ku 3,000. Mejeje koza ubucafu nca ntora kino gitobozo canje hama nkaca niyegereza na zino mbuto zanje. Izi mbuto ndazipima ku kiyiko ikinyene, hama iyi scotch niyo nza guhomesha aha mbana toboje kino gitobozo canje. Inyama y'inkwavu ifise akamaro gakomeye cyane ku buzima bw'umuntu, kuko icyambere n'inyama iri mu bwoko w'inyama zera viande blanche itagira ingaruka mbi ku magara y'abantu. Iyo umuntu ayiriye ntashobora kugwara amagute canke zirya ngwara zo kuziba imitsi itwara amaraso. Uyu mwavu uva mu nkwavu urashobora kuwukura hanyene ukawubika nko mu igunira hama ukawutwara mu murima direct. Kuri aya maganga ugomba kuyakoresha nko gufumbira. Ufata iritiro rimwe ry'amaganga ukavanga n'amaritiro 10 y'amazi ukagenda uravomera mu murima, aho akora nk'ifumbire. Ugomba ko akora nk'umuti wo gupompa ibitegwa naho
ufata iritiro rimwe ry'amaganga ukarivanga n'amaritiro 5 y'amazi ugapoma igitega cawe ubukoko bukiruka hama umwimbu ukiyongera. Njeje gushiramwo imbuto ca ndawuzana kaca ndawushira ngaha ishobora kuba iruhukiye kaca ndayirindira imisi 21. Generoza oho ugeze kuki ubwo niyo birangije kera natwe tukiri nka ewe aho ndabavanye nari mvanye kubereka ahantu shobora gusohorera ibizino vyanje sivyo naberetse abakiriya afise ubu naho ngoma ndabereka aho shobora gukorera brochette kugira ngo umwene gihugu canke uri mu kabara ashobora kuja mu kabara sangwa adafungura inyama ace ashobora kwihereza ico kiribwa ashobore guterama nk'abandi baba ariko barafungura inyama. Nk'ugura inyama ku kilo ndamuha kuri 11,000. Uworora nawe biravana nuko nagakwavu kangana. Nka tujya tumaze ukwezi kumwe kamwe ndakagurisha ibihumbi 10. Ariko tugeze ku mezi 3-4 ndamuha kuri 20,000. Kuba turiko turegereza kwima. Amaganga y'inkwavu nayo ndayagurisha ibihumbi 5 ku litiro rimwe. Umwavu nawo kirundi ikiro ndakigurisha amajana 7. Isandare z'abagabo ndazigurisha 25,000, isandare z'abagore ndazigurisha 20,000. Ukuntu tugira tumenyekanisha ibidandazwa byacu muri Barafam narakreye cyangwa ujejwe marketing yarakreye konte kuri Facebook. Kibanza rero nagihisemwo kubera ko ino uri ruguru ubwatsi buraboneka cyane. Uravuye Bujumbura ubu naho tugiye Igitega nizere ko mukiri kumwe natwe turi kumwe na Maria ahingura umwavu uva mu muntu hamwe na Anosiyata ahingura amavuta mu bibarara vy'amagi. Rero karibu kandi kaze muri Sanze murabe ivyo bikorwa nkora ngaho indani murabona ukuntu hameze uku kuntu rero hameze iyo umuntu aje gukora icamujanye arinjira hanyuma akashira ukuguru ngaha hariho agahonyozo agashira n'ukundi ngaha hariho agahonyozo araheza agaca yicara agakora icamujanye araheza akabari karashira umwanda mukuru ngaha mwaka gatoboro kugira ngo nawe uje muri ca kigega munsi umwanda mutoya nawo uraheza ugacishikira ngaha murabona kagatoboro nukuvuga kagatoboro niko gaheza kagaca gasohora umukoyo. Karibu cyane ngaha naho turongera amakokiye turayaronga duhejeje kuyaronga cha twanikira kwimeza tukarindira bikuma kugira dutangure kubisya canke tugende kubisyesha turinde turonka irya poudre dukoresha. Ure tumaze kuronka ifu tuca dupima iyo dukoresha kugira duhingure amavuta yacu. Mbere napimye ifu hinguramo amavuta ubu ngomba ndonge amagi kugira ashobore gukuramo irya blanc d'œuf jaune d'œuf nayo ndayisigarana ndahejeje gupima blanc d'œuf za guhura n'ifu napimye ngaha aca ndayivanga na siku. Iyi nayo ni aloe poudre navanganije na huile essentielle canke parfum kugira amavuta dukora usange amota. Erega vya bikorwa bisaba ubuhinga buhanitse n'amaserenga arakoreshwa. Hewe rino higanwa rizotwigisha vyinshi sinkubesha. Nuko tukagaruka rero kwa Maria mbega azanye ibiki reka tubikurikirane. Uravye rero ifumbire yanje ni ifumbire nziza kandi nzima. Ni ifumbire kuzaneza ibitegwa. Ni ifumbire iboneka mu buryo umuntu atarinda kuvunika. Iyi fumbire nayo nyene ni ifumbire nziza cyane. Nukuvuga ati ugiye gupompa imirima
uyipompesheje wongereza akanovera k'isi ikongera ikomora burya bukoko bwa bukoko bubangamira imirima. Kuri ire ifumbire ituruka ku mwanda mutoya yinjiza ku mwaka ibihumbi 480 kubera ngurisha igihumbi ku litiro nkaba mbafise litiro 480. Aha naho kwifumbire ituruka ku mwanda mukuru ku kiro ngurisha amafaranga 1,200 ngwije na vyabira 250 inca ndonka amafaranga 300. 300 ku mwanda mukuru ku ifumbire ituruka ku mwanda mukuru n'480 ku ifumbire ituruka ku mwanda mutoya. Nukuvuga ko mu mwaka ninjiza 780 ku mwaka. Kuri aka gacupa nashizemo na etikete nababwiye ko bigwa muri wiso. Nashizemo na ya matiere premier mba nakoresheje. Twahisemo gukorera ngaha bwa mbere murabona ko ari kwipave. Haraca abantu benshi batandukanye kandi hampande y'ivyo ni hampande y'isoko, ni hafi y'isoko nkuru ya Kamenge. Hari uruja n'uruza, abantu benshi barashobora kumenya ivyo dukorera ngaha bivanye nuko bahaca kenshi. Nguyo rero Anosiyata nawe aragiye kudandaza, bose barazi ko bari mwihiganwa. Turadandaza amavuta ayagugwa 5 avura ingwara zo ku rukoba kandi uyisize agatuma akabiri kamera neza. Abantu bafise ibintu vy'inkovu arayakura. Ubwa mbere nkitangura kugira ihinguriro nari nagize publicité hajya ndahashira icanditse gisigura aka kazu nivyo ndakitezeko gisigura kandi n'akamaro kako n'ingene gatanga umwavu mwiza. Ico gihe bene gihugu baraza kubwishi kandi n'ubu baraza baje rero baraheze bagakora icabajanye bakaba ariko barantera intege. Narakoze igikorwa cyo kugura filitri yo kumimina amazi. Twebwe aho tuvoma hari ingorane mu gihe c'imvura amazi arahinduka agasana jone. Nukuvuga abakenyezi nabo baraza tukayaga bakagenda bakagira ngo bakabona iyo filitri barayibonye baca bazana amazi rero baje kumiminisha mu gihe barindiriye yuko bashikirwa. Uwashatse acazaranyaruka ngaha no kugira ngo naho nyene agenda nterereye agacumu kubonye. Ibikorwa birarangiye Igitega, reka dutandukire naho imuyinga aho turi kumwe na Celine ahingura amabuye ibitungwa birigata hamwe na Pauline ahingura amakara mu mwavu bora. Meze neza ndashima. Aha turi muri komine Gashikanwa turakiriye abashitsi bajugendeye muri Nd'Umu DG. Aha rero tuje mu ruganda rw'iwacu dukorera ngaha, niyo mpamvu tuje kugira ngo tubereke ubuhinga twize mu higanwa twari turimo yuko tubikurikiza. Ni karibu tubereke kuntu tubigenza. Karibu ngaha tuko turakora iri nishira hamwe rihingura amakara mu iyarara. Ibintu byaribyo byose by'iyarara bishobora kubora. Celine we arahejeje kwikazanura kugira ngo atangure ibikorwa. Hare tugira tuvange. Nibaza ko mucyo mubibona. Mugwa mbere mwawupimye mwawuhejeje Amazi. Mvurunga rero cyo muvurunga kugira ngo biterane. Mu by'umantoro yantumye novuga ko ngira ntangurire kuri pe ya kabiri ya produit. Ngiye muri production. Ego. Aha rero turiko turakora amakara n'amakara meza, amakara adatera imyotsi, niyo turiko turakora. Karibu ngaha ndashobora guca ndabereka ama etape yose ducako kugira ngo dushikire aho dutora aya makara yacu. Aha rero tuje kwanikira ibyo tuba twarose mu byo dukoresha bitaba byumye. Dusha tubanza tukabyanikira kugira byume.
reka tunyaragase turabe Serine nawe ahagejeje ibikorwa. Iyi itanga iforoma yibuye ritoyi rigugwa 2005 kaca tugira iyi nayo ni foroma nini mbere yuko turonka iyi itwari dufise iyi nayo iyi itanga ibuye rinini risumba iri n'igiciro nikingana kuko iri ricari gu 2005. Aha tuvanga umugwi w'isima tugacanga n'agafu k'amagufa tugacanga na nishwagara mugwi ujamwo kariyandra ukajamwo sondori tugacangira ku buryo bimera neza agapate kakaboneka ku buryo udashobora kudiferencia ngo iyi ni sima canke iyi ni fu y'amagufa. Shiramwe agatege Serine yududududu. Hey, mwibuke kwiganwa ribandanya bategerezwa kutwereka ko agashimwe bagakwiriye. Terura rero akakabuye kamwe turakwije rero cujana kamponyore ko ntaco kaca uhenura nuko kamaze kwidoma ku kandi. Ibikorwa no hantu biraremvye birabandanya tuva kwa Serine tukaja kwa Pauline kugira ngo turabe nawe nyene ahabigejeje. Kubyanikira byumye neza duca tubizana ngaha mu bubika aho dusanzwe tubibika. Ibi nivyo tuba twaranuye byumye duca tubishira ngaha. Hama duhejeje kubyumye duca tunga tukabihingura kugira dushaka kuronka ya makara. Ibi nivyo tuba twarahinguye tuzokoramwo amakara. Kuvuga tuvuye ngaha rero twaje kubihingura duca tuja mu gice gikurikira cyo gukora. Aha rero naho dukorera. Kuvuga turiko turakora turaraba ahantu hashobora gushika izuba kuko aya makara tuyakoze umuntu ntaca yacana ubwo nyene turayanikira. Ku munsi iyo twaronse ibikoresho bikwiye turakora ibiro 49 haba abari biro 60 bya matière première twamaze guhingura imeze neza. Ubu rero akazi ko guhingura karagabanutse sana kagabanutse bure tugiye ahantu muri boutique aho tudandariza mubona ama prix mubone kuntu gestion yavyo igenda. Karibu. Rero tuhejeje gukora amabuye amaze kugera umwanya wo kuyagurisha cyadutora ikarton nziza ngaha tugenda tukayashiramwo apanze neza tukaca tuyazana tukayetara ngaha kuri kwaka kantu dushira kaya mabuye saha gusa turayashira no kuri CCR ibuti isanzwe itanga amata hashorera aborozi benshi amata bakora ku munsi niyo mpamvu twahisemo kuca dushiramwo koperative CCR kugira ngo nabo baze baradufasha kugira ikurema inyaruke amabuye iyo tuyakoze anyaruke gusohoka. Ego publicité twayigize gute twarakoresheje ama emission ku radio turabereka ukuntu ibikorwa byacu ukuntu bikorwa baraza barabiraba barabona ko ari ibintu bihimbaye hanyuma ahantu bikunze gusohoka cyane gusumba ni soko y'inka yo mu vyego. Tuja hajya dusanzwe tudandariza abantu abakiriya baze tubasigurire hama bagure abakiriya badashobora gushika ngaha nabo nyene kubera haraho dusanzwe dufise dushobora gutelefona tukababaza ko baba bayakeneye muno mwanya makara nabo nyene turabashira. Ego tugoma tugende aho dusanzwe tudandariza ikiro n'amajana 5 oya sayo mu biti nayo mu bicafu mwiyarara kuvuga ikiro n'amajana 5 na makara meza makara rambu uri kurayacana ucana kumba buri yari yose uri kurayacana nta myotsi aduza no kuri biki zose uracana ko nta ngora. Ikiro n'amajana 5 ikiro n'amajana 5 arakaneza cyane nta myotsi aduza. Inyungu y'ibyo tuba twahejeje kudandaza dukuyemo n'ibyo twakoresheje byose turunguka inyungu irenga 200,000 gatoya duharuye ku kwezi.
ya ubu tigurageze mu gice gishiri ca nyuma baba fasoni ibikorwa birangije ubu rero harageze bagiye kuraba abamantoro babo imuyinga mbega nindaza kuvamwo amahoro mumeze neza mwibuke yuko ata muntu yigira mutegerezwa kurondera abandi mwama muri ko murasabira ku impanuro hanyuma rero uwo tugira tugumane mu gice gikurikira ni Celine tugira tugumane hanyuma urazi ko uzohura n'abandi benshi cyane bavuye i Bujumbura bavuye n'Igitega imigambi yo yanyu jewe ndayizigiye kandi nizera yuko ari twe tuzotahana umudeje wa kabiri Apoline nawe nyene baramusezereye musanze uko bigenze je mbonye yuko ntazobandanya mu gice ca nyuma ariko nubwo bigenze uko bivanye n'inyigisho nahawe je numva tangorane kuko zizomfasha mishiramo ryanje kandi rizobandanya neza twagumanya ubwoba umwe wese akumva yuko umengaraza kubamwe bivanye n'ukuntu yakoze uwundi akumva ati nubundi niho vyankanye ne ndihangana twari mu kote zibiri urumva ko wabwirizwa kwiyakira uko bigenda ariko nagiyenza numva bavuze yuko ari Celine agumye mihiganwa donc nahise numva ibintu bishingimura mu mubiri kuko sinarinzi yuko neza sinari nizeye gose yuko biza gukunda kuko naguma numva ubwoba bwinshi Bujumbura turabo basezereye uyu munsi rero nagiye ntarinze kubatevya nisunze urugendo mwagize nisunze amanota mwagiye murahabwa nisunze commentaire aho mwagendeye generose twisunze ivyo vyose uyu munsi nagira ndakubwire uraza kubanza kugarukiriza ngaha hanyuma turaza kureka bora abandanye aduserukire yo generose aratashe cyanyeretse kubona kure kugira imigenderanire n'abantu nkishika nari noje ubwoba bwaje igihe atanguye kuvuga ngo tugira dukure mu mutima ngo gigi mugabo maze kuvuga ko ari byo nsigaye ndasubira ndatekana ubu meze neza ndashima kandi ndanezerewe shoboye gushika muri finale Igitega naho nindaza kuvamwo muri iki gihe rero mu ntara ya Gitega umuntu twisunze vyose byagiye birakurikirana umuntu azobwe shobora kuduserukira mu gice ca nyuma finale ni Maria Nasiata urakoze cyane warakoze cyane wakoze ibikomeye mugabo twasanze umenga Maria ni wazoshobora kuduserukira Anosiata ni wasezerewe muri no higanwa jewe kubwanje nta kibazo binteye kandi nibizotuma umugambi wanje ndeka kubandanya nzobandanya mbandanye nkora kuko uramfitiye akamaro kandi afitiye akamaro n'igihugu ndanezerewe cyane kandi ndahimbawe akanyamuneza afise sinokubarira n'ingene kangana mu mutima wanje harerade niri teka ridasanzwe rero mwabonye yuko bihejeje kurangira kandi biradadanutse bantu b'Imana ariko ntibiradanuka neza kuko n'igice rero kitujanye neza mu gice ca nyuma cari no higanwa Nd'Umu DG igira kabiri ndabibira kabanga igice ca nyuma rero kizobera Igitega mbega ni bora yorora inkwavu wo mu karere ka Bujumbura mbega ni Maria ahingura umwavu uva mu muntu wo mu karere ka Gitega
canke ni Serine ahingura amabuye ibitungwa birigata mu karere ka Muyinga? Gumana natwe tuze turabe uzotahukana ino higanwa. Ubu Nd'Umu DG